mpagaze ngaho gira shingire intahe Kristo y'ivyo yakoze ku buzima bwanjye. Intahe yanje nza kuvuga niyo kuva nkijijwe, sinovuga iyo guhera kera, yo ciba ndende gose. Ntarakizwa ariko majambo makeya, Edouard wa kera yarangwa no kunywa inzoga nyinshi afise imyaka mikeya. Ca kabiri camuranga ntiyakunda gusenga. Edouard wamaze gukizwa ikimuranga no gukunda gusenga. Nkiza gukizwa na jenje mu gikorane cy'ubugingo busagutse nakijijwe 2023 tarike 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Sinaje biri muri gahunda konje gukizwa kuko ntavyo nashaka. Mu bintu narahira ko ntazopfa nkijijwe n'Imana yo mwijuru ivyumve. Ariko ukuntu vyaje mu buryo butangaje, ariko ubwo buryo bwarantangaje, ubu narabonye impamvu vyabaye ivyo. Nagiye gusanga amasengesho mugira imbere yuko igikorane kiba ariyo aduhamagara. Ukuza kose nari ndi muri vira, nta muntu yantumiye, nta mugenzi wo ngaha numwe nari ifise. Hari nka saa 10 y'umugoroba, nari ntashe kuryama, nari sanzwe fise ugutwi kugwaye kw'iburyo kutumva. Mwijoro ngiye kuryama numva kuriko kwakamwe umuriro, nkavyuka nkatora amazi nkagira gutya kugira ngo ntore mitende. Rero ngize ndataha sinzi ngene mbonye ahantu hari poto, mbona afishe ko hari igikorane. Navuga ati iki gikorane kibera ku musagi wacu, reka mpfe kuhicisha. Hama nje mbandanya, ndaza ndanazimira nabanje kuja kuri rya tere hari, ariko maze kuzimira ndavuga ati ku musaga hari tere zibiri zonyene, kambandanirize hariya. Maze gushika narinjiye ntasanga hageze aho ariko bavuga ngo abantu batarakizwa mwegere hano imbere. Bavuga ati reka mfe kugenda, hama nje nigira. Maze gushika imbere atari imisegonda 2 ndahagara, nagiye numva umuvyeyi wacu ahagaze hari imbere ati hari abantu mbona ngaha bagoye amatwi y'uburyo. Akivuga uko konyene numvise umengo n'umuntu ankubise ikofi. Nahindukiye kuraba gutya ndabura umuntu ankubise. Nyuma yaho mbona abantu bariko baratwandika dutanga amanimero ya telefone. Ndavuga ati none nk'uyu nimero ndashaka kuyijana he? Uyu n'umukizwa ntari inzoga yongurira. Nca ntanga nimero nari narahevye gukoresha, ariko yari iwanje kugira nikureyo. Igikorane carabandanije, mbona abantu bagiye imbere gushinga intahe y'ibintu vyabaye. Je ndavuga ati shaka kuja gushinga intahe nubwo numva umengo nakize, kuko kwakunda kumbabaza ari uko njyamye. Ndavuga ati reka ndoza gushinga intahe hanyuma ari uko mbonye bitabandanije. Naratashe canisha kunywa inzoga ko bisanzwe, ndarindira yuko kwa gusubira kumbabaza ndabura. Amazi nari nashize iruhande y'igitanda nahora nakugira nkuko. Uwo turyamana yambwiye ati amazi bazanye ngaho kuyakoze iki? Direka reka mission yayo yarayirangiye. Bukeye bwaho ari dimanche kibandanya, ndapanga programa ko nza kuza mu gikorane kandi. Ariko nari fise abagenzi twasangira inzoga, arambwira ati peti yangu rawe dusange hahandi. Sinabagabiye, naragiye muganda babwira ati mungurire kamwe ce tubiri hama ce mbandanya mu gikorane. Barambwira ati wewe n'inwi inzoga ni washaka turaguherekeza. Sawa. Twaranyoye inzoga n'uyo muntu yari karazingurira nyene, kandi vraiment twavuye tuzi. Mugabo twapfuye gushika kuri tere ngo baja bisi, ngo baja mu Kanyosha, ngo bisi hariya tasanga igikorane kiraheze. Aramushwaniye, arambwira ati wewe mishwana ntaye wahorana. Ababwira ati wewe wangiriye nabi, naraye nkize, hari n'igihe nayo guhana izi nzoga mugabe he. Twaratashe, ikintu cagiye kuntangaza rero, narahira ko ntazopfa nkijijwe. Numvise impwemu iguma ingora, igomba kunzana gusenga.
ndiyumvira none je katamugenze wahajya numwe fisi je noza gusenga nciye niyisenge guma numva ngo mukinanira ngo nihiri nanje aho ntaho narinzi kuko niyi sentane nayumva ku matwi nari umupagani kweri sinaza gusenga pe narigeze kuyizamwo rimwe ncamvayo mbeshi kubesha n'umuntu yanterefone ngo ngurire inzoga mu Kinindo anterefone nanje namaze gupanga programa ndiko ndaja gusenga ngaho kuri sentane ndaba kumwitaba ndavuga ati naba ndamubeshe reka kubera ijya misa inyaruka ninjire hama nze gusohoka afata imoto injana direct narinjiye indani mu isengero aguma nterefona nta kwitaba iri muri vibrere ndavuga ati uyu muntu hava abiheba yifate izindi programa ziwe bo mpomvye icupa ry'uwo munsi ndavuga ati reka ndamwitabe fuma ndamubwira ko ndiko ndaza nza kuvuga buke buke nanje ku telefone kuvuga buke buke ntavyo nzi pe naratoye agatelefone nakibagiye naratoye agatelefone gatoya ndashira gutwi kungungere nitabe nzi ngo mvuga buke buke nasane ndiko mvuga nka patire hariya muri miko hewe ndagushikiriye ngeze ngaha anye kuri rimyere nza mbona abantu bari imbere mu rubavu bose bariko baza kundaba aciye mva yo sohoka nyandarahira ati nkazopfa ndahagarutse ibintu ngize n'Imana yontwenga ivyo rero vyari vya kera kugira nabyo naherukira ngaho maze kumva iryo jwi guma rimbwira kuza gusengera hano nariyumviriye nta mugenzi ndahafise wa muntu naha nimero zanje ku gapapuro kuma n'igihe yondondera ntirikirakora nafashe gahunda yo kuja kusubira kuyuguruza ati kumba ari gihe bizohurira na yasubiye kunyibuka ariko Imana imuhezagire paterne yagumye arondetse imbere yuko ndawuguruza numvise izindi jwi rimbwira ukuntu noshika hano byari ibintu bitangaje niyumviye kuja kuri Facebook nandika izina ry'umukozi w'Imana Apotre Kevin barahita bamunyereka ndiyumvira ati uyu muntu nkamwandikira umwubaho yubashwe n'Imana ukuraho je ntava nyishura kuri Facebook ariko ubu ndasubira numva yindi mpwemu ngende rambwira ati ca mu bagenzi biwe afise kuri Facebook nyimba afise abagenzi 150 basengera iwe ca ndabigenza uko nyene ninje mu bami biwe ncasanga harimo mbere babiri dusanzwe turabagenzi mugabo tutayaga ca ndabandikira bose ndavuga ati utangura kunyishura niwe ncambaza uyu muntu yarihuse kunyishura bakobwa guma ku rubuga cinamubaza usengera kwa Kevin yego je ngomba mbwira amasaha basengerako nahisengera itumbereye arambwira ati uje ugashaka kuri sentane ijya pave imanuka munsi ikigushikana amasaha basengerako yambwiye arayambwira hari hakibakirite zibiri canza mu ya kabiri nanazindu sinashitse mpagarara ngaho hanze abiyambere bariko barasohoka mpagaze hajya ayindindireye ko nca ninjira mbona abantu bariko barasohoka ndavuga ati aha hantu hasengera abantu bavuka ibujumbura gusa kuko ukuntu bari basa ntibyagaragara ko ari abantu barimo bavuka ruguru mugaba kandi gatima ati naje ndikengereye naje sisa nabi naciye ninjira ngaho maze gushika hajya nagiye numva umutima uri kurambwira ati wowe inzoga uragiye kuziheba ndavuga ati ivyo ntivyokunda bebe inzoga jewe ntivyokunda nkamwe ndanazivye nashashingira intahe Imana ko yankijije ikintu gikomeye ubwo naza mu gikorane hose ngwa ivyo vyamatwe ntaje byari bintwaye paraporo y'inzoga nashobora kunwa amacupa 18 ya Monster mpagaze uruhande rumwe sine nabafite imyaka 20 sintembe sinumve ko naborewe abwira abantu turi kumwe none baga mwe bigenda gute mu inzoga imwe zibiri muce mutembagara jambo bambwiye ati wewe ntushobora gutemba usanzwe uri hasi
cyambandanya ibintu byo kunywa inzoga nzi ko ntazotemba nyene sanzwe ndi hasi. Rero maze gushika hajya apotre ariko arigisha ngaha yaravuga ati muhaguruke mu bandi vuze mwicare nkicara nta jambo nemwe narinzi kuva ndiko ndasenga, ariko akavuga ati umuntu wese yisengere avuga icyo Imana yipfuza kimukorera. Nanje sinzi ingene nza kuvuga nkaca numva abandi ibintu byo mu ndimi avuga ati none iki Congereza baciga Bujumbura honyine kweli, ariko nta kundi nagumanye umwete wo kuza gusenga rendi vendredi dimanche sinasiba pe. Maze kubona afise n'uwo mwete naravuze ati kumbe n'ibindi Imana izobikora n'ukuri, kuko nivyo narahiye yabirenze kirangira imbabazi. Nakomeje kuza gusenga ngaha, mu nyuma ndaraba ikintu kiza kiranyo kipa y'amasaha y'abagenzi ku masaha y'umugoroba, nza numva ngo haje mu inyigisho z'urufatiro, campurirana na paterne nza mbona mu telefone message ngo shalom shalom. Tibash nkibona shalom gusa cyane yumvira ati uyo no umuntu asengera kwa kete, kubera abandi nabwo nyandikira bite peti yangu umeze neza. Twarayaze arambwira rero inyigisho z'urufatiro ngezo bazitondetse ivyose arabimbwira, naragiye ndaza hano. Mu nyuma nza gusenga hano nakomeje kunwa zanzoga kwa kundi abagenzi twicaye akambwira ati none wewe twabonye uva ngaho ugenda gusenga mu bakizwa, none gasha wewe wakijijwe gute? Babwira ati basi ko naninjira na hajya bigakunda, hari byinshi bituma nizera ko nizi nzoga nzoziheba. Urazi ko ntaja gusenga ari samedi deje nahora ndara tuyagatwa nabwo ntaboregwa nanyuye nyinshi zaramere mu mutwe mu gitondo gasanga nikangwe buke nka saa 6 y'umurango, ariko maze gutanga gusengera hano nubwo naba nanyuye izingana gute shake ndare mpagaze samedi dimanche muri kirite ya mbere sinacegwa pe. Ndavuga ati nubo n'ubuntu bw'Imana subire gufatirwa n'ivyo byose byasubira kunyoka iparu uko mvuye gusenga hano. Mu nyuma ndumva nyene apeti inzoga itanguye guhera, ariko mvuye gusenga ngaha narenga ngaho gatoyi nkabona abagenzi banje aho bicaye katira hano nibaguhekamo. Urakoze naje singenda uko nibatwongere shitse muhira nkaguma ncando greta none nk'ibihumbi 200 vyanje bigiye yo nwifanta ya 1500 sana hani nyota narifise kandi sinuri simbore ibaza umuntu anwa inzoga abandi bavuga ngo zigabanye ibibazo ibibazo bigatera bimurengera nanyo izo nzoga kandi nyinshi. Abantu barambwira ati wewe ukuntu nk'inzoga biratangaje, si inkomezi zawe si umutwe munini ufise, ahubwo usanga mu bintu byanyu bibye vya ruguru basokuru banyu barageze ibintu by'imigigwa yuko ubuzima bwanyu muzoguma munwa inzoga, kandi ubona ko yaronka amahera yazo mugabo ucuyanwisha izo nzoga nyene. Ashanguma mbaho nziyeza yuko ubuzima bwanje buri muri izo nzoga ntazopfa mbonye ubundi buzima. Aze kubona intambamye iri kirambuza kuziheba namaze gushikana atanyota afise, kubera nava gusenga hano nkasanga abagenzi bicaye ngaho numvise ijwi rimbwira ati gura Bibiliya umaze kuyigura uzoza gusenga uyifise hama usohotse babagenzi bazoguhagarika, sinzopfa nkwemereye ko winjira mu karo ufise inkota yanje, uzobanza uyishikane muhira, umaze gushika muhira uzobura ibikokipa ucu biheba. Bica bigenda uko nyene ndayiguze barampagaritse nta munsi numwe wa Mungu verema hagera saa 7 je ntarangiza nka 5 ntivyaba hivyo, kandi je nzoga zindwi imisi yose narigeze kubigerageza ntarakizwa 2021 natanguye kwifuza guheba inzoga ndayiheba umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi ugira gatatu wa peti ikiragenda ntangura kumene ku mutwe cyangenda kwa muganga bapima ingwara zose barabura nimo, ndibwira ati nafashwe nk'ugwaye malaria cyangura kinine paracetamol narakunda ibinini ndagenda muhira byose ndabifata birahera nta mpinduka nimwe yabaye, byose byayangaye nguma ndambiwe umwanya wose. Navuze ati jewe rero kasubire n'inzoga mfe mfuye ni yare narazidandaza, naciye nakira moseri zine nazugururiye rimwe nawe naziheruka kera nta minota 2 nazinyoye ca ndaryama nzi neza yuko jewe buca ivyanje vyarangiye.
nihindukije sanga ari saa 10 ndaraba ku isaha mbona ntiburaca navyukanye izo nguvu zitagira uko zingana ndavuga ati 10 nari ngwaje no kunywa inzoga cankomerezamo rero bazogura Bibiliya naravuye ngahe umunsi wa mbere barampagarika sinahagaze abagiriye nkuko shika muhira candiryamira kuwa mbere buraca ngenda mu vyo wanje sanzwe nkora ndaza gusenga ngaha ku mugoroba mardi mbonirageze canja muri vire kandi timisi beza ntanyo y'inzoga shitse muri vire apari sanzwe nkora nakoze akantu kampuduhera vraiment ntaheruka gukorako ndavuga tereka nje kuraba yuko basi nkikomeye nka kera nguri kazi ya Mose ndije nyina tawunkwenza tawumvugisha ndabe ko nkiyimara sawa naciye ntaha n'amasaha ataragiye gutana ntahirako shitse mu kabare ko kuvuga mpa Mose navyo ati zani fana ubudandaza ati reka kuderanja kubera bari basanzwe banzi nta fananwa pe aranzanira ndamubwiye ati nyamba tama hera yanje ushaka guca je ndajanya handi mifana ndaguhiye mpasi tro ikanye ndanwi ya mbere nomvira ryoshe ndanwi ya kane nomvira ryoshe aho onye candata ngeze muhira babagenzi barampamagara ku mugoroba ndagenda sinabagabiye naricaye impande yabo kuvuga mpinzoga wapi kabisa ndabona ko n'umuntu anguri ifana n'abampombye ariko vyarazwa naka inzoga ifana babagenzi ya wagwaye tibashitse no kugwara gusa ndugenda ngo nibaguhe nta kwenye ngo bace baguhana akanyama yego kweri ya reka ntahe nta mu gusinzira nasinzire ryatangigere sinzira ubundi ntanywe sinasinzira indwi yose mbonira heze atanzoga ngiye ku munwa ndavuga ati je nakize ubu rero babagenzi banje singisubira kubabesha ngiye kubabwiza ukuri ko nakijijwe ntibaze banasubira weri tarike 26 z'ukwezi k'umunani kino bita inzoga ku munwi wanje cyabaye kirangiye inyuma yaho nasubiye kugira ibibazo none ko abagenzi banje ndabikuye ko twaraduteramana ngiye kubanya mwigendako ibara rigiye kugwa n'ubundi none agwara noterwa n'abandi inyuma yaho nasubiye kumva ijwi rimbwira ati genda muri 4 point canandikira uyu murongozi nyene paterne ndamubwira ati ndamusaba ndamubaza ingene bakora acarandangira andangiye maze gushikayo nyemba hari ikintu shima epignosis barafise urukundo banyeretse banyibagije bamwe bose bantwara mu nzoga ndibagira burundu pi cankomeza gusengeraho ndiko ndahasengera numva ijwi rimbwiye ati burya wewe wokomeza gusenga ukabatizwa hari ibindi byo kwiyongera naye naraye nkicinjira no nga nubwo ndahinji nzohinjire sohoka mugabo sinobatizwe pe narabatijwe byarahetse mugabo ijwi ryo kubatizwa iyo ryazananye nuko numvise umengo ngo hari byo bihinduka mu nyuma nije namwisabiye kandi tini sawa mbe womenya hajya muri stage babatiza ryari ngurabishaka nticane vuba cyane ku nwere barababwira tie nabirindiriye ndavyitetse inyigisho z'urufatiro zapfuye guhera mu minsi mike ndanumva ngo inyigisho z'ababatizwa biyandikisha sinasiba gusenga nta tangazo rimwe ryancika cyane yandikisha ndabatizwa mbatijwe naragize n'agafete gatoya ariko nahamagaye babantu nyene bamwe twasangira inzoga kugira ngire ko ndabasezera burundu bose ndabakwaniriza hamwe inyuma yo kubatizwa hari muri December haci haza ukwezi kwa mbere haca haza ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa kabiri twaci tugira amafungo y'ukwezi kose ndiyumvira ati none ya mafungo yego ndumva ko no yajamo mugabo nayo nzoshobora iyo myaka yose nari mbayeho nari ifise iminsi mu kwezi buri kwezi ko kuje narara nubitse umutima kwisima kubera estoma ninjya y'igitoki naye narahevye kujya kubera estoma ariko ngiye kubiheba gutangura amafungo ubundi ndiyumvamo neza ko nogerageza hama aho bizokwanyira Imana ikashimira aho nyene
ndatangura kwa kwezi kose kumwe navuga ati ntayo nzoshobora kose mbona ndagukoze kuraheze ya misi yo kurara ndagaragurika kwisima ndahebura bono kwa gatatu kurinjiyemo ukwa kane none ya estoma yarakitse kino cyahabaye kubera nazirana n'igitoki navuze ati reka ngigitoki nico kiza kumpima pe nazanye sine yuzuye igitoki atayindi nta giharagi nta kintu na kimwe carimwo nakiriko nyene conyene canitegurira rero sasa kurara kwisima uwo munsi ya nararindiriye ndabura estoma ivyayo biba birarangiye rero ibintu bikomakomeye byari kuvugwa ni nk'ivyo ubundi mpereye kera nyene reka mvuga ivyo gusa kugira ngo twumve ijambo ry'Imana naryo Imana ibahezagire umuvyeyi wacu kandi namwe abasiyeri mwese bahezagire kuko intahe yanje yo yavuye navyumvise muri Yohana giherutse turi kuri tele hariya nijya chaîne prière ngayo y'ubugingo busagutse naguma numva ngo dusengere umuntu wese aza kuza hano hantu avane hano mpwemu yera yarangendeye pe arampindura ubu nduwundi muntu akunda gusenga pe Imana ibahezagire dukomera amashi Imana cyane ivyo ni vy'Imana ikora